Bakunzi ba Argos TV ndabaramukije ndabashimira kwa mwahisemo kudukurikirana uno munsi nko mubibona twashitse muri quartier industriel kuri avenue de l'Oiwa numero 39 nkuko mubibona mpagaze imbere ya bajaj rero umuntu twagendeye ni umuntu adasanzwe babantu dukunda cyane babantu bakunditse gose mu gihugu cy'u Burundi umukenyezi twagendeye umukenyezi atwara bajaj ako twese twita tuktuku ni ari mishira hamwe gitwa Atubu Association des Tuk-Tuk du Burundi rero uwo mukenyezi uno musatu yagira ibitari bike atere intege abandi bigeme kugira ngo bashobore gukura amaboko mu mpuzu bakore ibintu bitamenyerewe mu gihugu ibintu bikangurira abantu bose kubona yuko akazi ari keza cyane. Bakunzi ba Argos TV nkuko mubibona wa muntu dukunda cyane akunditse mu Burundi umukenyezi twamushikiriye reka atwidondore atubarire amazina yiwe hamwe atubarire kumbure turashobora kuba tutabimenya neza ivyo akora ukuntu abikora reka atwidondore mu majambo makenya turabaramukije. Yego natwe turabaramukije. Nitwa bande mukora iki? Je ku mazina yanje Ntoniyonzima Odette umukenyezi ndubatse Ego mje dukora akazi ka misi yose no gutwara tukutuku ndi mushoferi wa tukutuku. Ego ama rero nasanze ndiko ndabyisangamo navyumvire cyane ndavyumviriye ndabona ko kariko karagenda karanezera cyane. Uravuze yuko uvyiyumviriye wasanze byakujemwo uvyiyumvire wavyumvire bigenze gute nike kintu cagutunye uvuga ati reka jewe ntware bajaje ntukore nk'abandi bavuga ati reka ndandaza tomati ngende ndavuga ati zavoka kubera iki uyumviye utwara bajaje? Ego kugira ndavyumvire naravye ubuzima bahagaze no munsi ndaraba neza kudandaza kuracuruza urahomba kandi namaze guhomba amafaranga menshi tari make ndavuga ati je ibintu byo gucuruza ndabihevye ndabivuyemo reka nige umuga shobora kwifashisha n'abana banje nshobora kubigisha kuri kuradandaza ntaco ushobora kuronka bimarira cyane urahomba ukabura amahera utarafise umuntu aguma guhama amundi mutahe usanga wahombye ariko ufise umwuga uri kurakora umwuga ntabwo ari cyo kimwe no gucuruza marero cyo ndafata ndiga bajaje ndayiga mbona ndabishoboye ndavuga ndashobora kugenda mu barabara nkakora ndagenda mbona ndagiye ndabishoboye mbona ndakoze umunsi wose mbona ndatashe ndavuga ati ego kweri bya bintu naje kumbe ndashoboye naho ndumu fasone ndashoboye kabisa ama rero niho naciye mpura nishirahamwe rya Atubu nabo nyene barambonye bambona nk'igitangaza barafata barambwira ati waje gute ndavuga ati je naraje ahubwo ni munyakire nabo bararyoherwa cyane bavuga ati to turatangaye ubaye umuntu wa mbere twaraje no kubiro aho nyene baca barafasha bampa ati rero kugira ushobora gukora neza widegembya utegerezwa kuronka ibikwemerera ko ushobora gukorera hari hose baca barafata barampa kugera no munsi nabo nyene baracaryoherwa cyane gose cyane nayoko ni ikintu kiryoshe cyane kubona umukenyezi ariko arakora ikintu atawundi mukenyezi numwe ngira ngo yiga yimvira kugikora wenge niza kuri umukenyezi wa mbere wiyumviye gutwara bajaj mu Burundi urubatse? Yego ndubatse. Umushinga ntayo wawe umunsi umbwiye ati jewe ndagiye gutwara bajaje kandi simpindura yavyakiriye gute? Yavyakiriye neza cyane kuko yavyakiriye nawe nyene asanzwe ari umushoferi yaravyakiriye cyane naje mbona umenga arabinezerewe nagisha ndabinezererwa cyane. Nabonye uriko uratwara abantu muri bajaje yawe kandi biraboneka kuri umukenyezi akerewutse cyane gose mbega muri aka kazi kawe nta ngorane uhora nazo nk'umukenyezi uko ingorane zatandukanye ariko wewe nk'umuntu abikora mu buryo tutamenyereye uri umukenyezi nta ngorane uhura nazo kubera ko uri umukenyezi? Ego ingorane mu kazi ntizibura kuko uri kuragenda ingorane duhura nazo ntihajyanye n'ushobora gutwara abakiriya ushikanye abakiriya sinzi ko ngene baba babifate gacha atangura kuguha amafaranga mutavuganye akakata amahera
ugasanga rikavuga ngo none ngo hajya na hajya sinzi mugabo ngira nukubera bambona ko ndi mushasha cyo babibaza ko ntashoboye ndavuga ati oya je nibikunda kuko urazi neza ko twavuganye utegereza kumpa nyene ngo yaye ngo none ngo ntukeneye ko abandi bantu bazoza baraza ngo nubona ko utegereza kubanza guhiga abakiriya ukunyene nabarondeye nukunyene mutegereza kundiha hama rero izindi ngorane nta zindi nyinshi gusa kime gusa cyo shima nuko abantu beshi bambonye ndiko ndakora baranezerwa cyane bakinjira hama ndanabashikanye honyene ntibashaka no kuvayo baca bambwira ati oya ntaragira ko tuvayo none mubwe ntimwashitse munanyongera andi mafaranga ngo yatobwe tugeze hajya turatuma twisubirana inyuma bazi turisubirana inyuma ntigikunda ngo to twaryohewe cyane babona reka rero ndabagira bashikane hajya basi rero ngo nejo uzogaruke kandi uzututore mvuga ati kumba hari abantu benshi baryoherwa n'ibintu je kuko ukuntu nari ndabizi sinari nzi ko hari abantu bonezerwa cyane ngo kubera ndiko ndatwara ibajaje oya none nasanze benshi babikunze cyane yaba abapapa barahagarika imodoka bakaraba nkaza mbona ko barandamutsa bagahagarika bakaraba bakabona umengo ni ibintu bishasha nanjye nkabandanya nigeranye n'imbuga nkabona ko ari ibintu by'igikundiro bakunze yego ni ibintu by'igikundiro cyane ahubwo naje no musigendo ntahanye ntakibazo ndagutahana ndakujyana nta kimwe yego ama ni nk'igiki wohanura urundi rwaruka rw'abigeme batinya gukora akazi kuko nk'akaye n'akazi n'ukuri kagoye kwiyumvira gutwara bajaji uri umuntu w'umumama umuvyeyi umukenyezi ni ibintu bigoye cyane ni igiki wohanurira abandi bigeme kugira ngo badatinye akazi na kamwe kugira ngo bashoboye kwiteza imbere nabo yego ikintu bahanura bareke gutinya beshi baratinya cyane nari nibagiye nashaka ndakubwiye ko umunsi igihe cya mbere ndiko niga ibintu bijyanye n'imodoka ciga imodoka baravuga ngo oyaye urashobora kujya kwiga imodoka uri umuntu w'umumama ngo uzohenuka ngo mama ngo tuba turafise ubwoba nkabwira oya nta bwoba burimo undi munsi bacabona rero ndiko ndatwara ka baravuga ngo ibintu byose rero urabitwaye byose urabyize byose abejeje ati mwese ni mubuze nta nakimwe ntushaka nasanganye shaka kuba ntacu uzoba nivyaba naho ni nkuko nyene ushobora gupfira no muhira wijyamiye ukapfa gusanga wapfuye nta nakimwe ico ndabahamagarira ni bareke gutinya cyane nyamba banze ahantu mbajemba mu rubirizi mbavu hepfo y'isoko baraza abo babumva ko baba babuze umuntu abatera intege baraza basange muhira je ndabaganirire neza bareke kugira ubwoba ubashire ku murongo nyene ubemeza abantu mwese muri koma dukurikirana mutinya gukora muzoze madame abigishe abatera intege yaba bari yaba muzomusanga muhira kandi muzomuriha ego madame turagushimiye cyane kuba wemeye kuduha ikiganiro kandi turagushimiye cyane turagutera intege cyane nka Argos TV ubandanye ukora ibikora inka kuko ni ibintu bitamenyerewe cyane mu Burundi turagukunda kandi turagutera intege cyane ego murakoze cyane ari ikintu rero nashaka kucanda baha nk'abantu baba ariko baranyumviriza baba bavyifuza ati naho tuzi bashobora kuntelefona tubaye nimero yawe tuze turagutelefona uzi watujana aho dushaka kuja hose duhe nimero ni 68 amajana 978 amajana 764 bashobora guca bazandika bakazontelefona urakoresha WhatsApp canke ni kugutelefona bisanzwe telefona bisanzwe uko WhatsApp mu minsi yashobora kugira ikibazo ego murakoze cyane madame yego namwe murakoze cyane ego kandi ubandanye uhezayirwa cyane gose ukora ibintu bidakora benshi n'umugisha wawe urumva ko ari mwinshi cyane uratera imbere kandi gose iminsi yose murakoze cyane hano turi kumwe n'umushinga ntahe asanzwe arongoye parking Odette asanzwe akoreramwo reka atwidondore nawe ace atuyagira atubarire ukuntu baba barakiriye Odette muri parking turabaramukije nanje ndabaramukije nitwa Ntunzwe n'Imana Patrick ntwara parking bwiza twe kubgacu tubonye umwigeme aje kutwitura twavyakiriye neza cyane yaraje aradusaba ko yo kwinjira mu mwuga wacu w'abanyonga imodoka z'amapine 3
twe twaratangaye kuko ni vyabaye imboneka rimwe nta mwigeme twari bwigere tubona yemeye gukura amaboko mu mpuzu ngo aze dusangire gukora uno mwuga wacu. Rero yararisha ivyangombwa ivyo dusaba mu ishirahamwe no muri parking yarabirishe. Ubu rero twaramuhaye ikaze arakora kandi vyomata natwe turabinezererewe. Duteye akamo n'abandi bigeme baba bavyifuza ntibagume baraba amashuri bize canke ibindi bikorwa bahanze amaso leta ngo izobaha akazi, nibaze bisanzure bakora umwuga wacu natwe turabayeho kandi tubayeho neza. Mbega Odette amaze kuza muri parking mwebwe muravuze yuko mwamwakiriye neza, mbega nta bandi bantu mukorana baba baramwakiriye ukundi kuntu atari neza cyane bakavuga ati uwo mukenyezi gabasha nta bantu bazanye ibintu by'amakenga nyene? Ibintu byo gukritika vyamaho hariho abavuga umengo ntavyazoshobora kuko bajaje biravye umwanya umwiraruhisha baravuga ati ntavyazoshobora ari umwigeme, ariko vraiment twebwe ku bwacu turabona ko ashoboye, turamuteye intege kandi nabandanye. Ni igiki mwokangurira mu gahanura abakenyezi bubatse mu bintu bijanye no kuva muhira bagakora akazi? Benshi baguma bakora ibintu byo gusabiririza mu barabara kandi bakomeye, benshi nibitange baze bakore. Umwuga wa tukutuku n'umwuga nk'indi myuga yose kandi utanga amafaranga, kandi murabibona natwe dukora ko tumeze neza turavyibushe n'uyu murabona ko freshera ari yose. Umwuga wacu ni mweza vraiment, ahubwo nawe kaze zoza nukuri munyigishe nanje nze ndatwara tuzokwana na Odette tuze turabasumba namwe abagabo. Yego neza cyane murakoze. Yego murakoze cyane Monsieur Patrick. Namwe murakoze cyane.